hari igiteramo kinini cyane giteguwe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi. Icyo giteramo kizobera indani muri stade Intwari. Redemption Voice ni nka Pastor Lopez aracari mushasha ariko ari muri bamwe bazanye le contenu ifadika ishengero ryari rikeneye. Iyo ni migwi ibiri n'indi migwi tuzobamenyesha nka Kenya ni Dudu mwese muzi kandi mukunda, hari Fortran ari mu Bufaransa, hari Fabrice Namaya bari mu Rwanda. Iduga y'indirimbo zimwe par rapport y'izindi abamenyesha makuru mu bifisemo uruhare. Nimba indirimbo yitwa ngo Bisusu ishobora kumvirizwa cyane n'uruhinja ruvutse uyu munsi rugasanga bisusu ni bande bazivugije? Rero nkaba no hamagarira abene gihugu gushigikira iki gikorwa. Kubera iki? Twese turazi ko muri iki gihugu Imana ivugwa cyane. Ahantu hose umuntu wese n'uwitwa umuzira rumenyetso iyo bimugoye canke iyo hagize ingorane mushikira yibuka Imana. Gushika kubahaze n'abashonje, iki gihugu twarezwe mu guha agaciro canke mu kumenya ko Imana iriho. Nico gituma amazina menshi usanga akonekta ku Mana, bahabona Imana, banze Imana, bahakiza Imana. Nukuvuga ngo ico ni ikintu cerekana ko Imana nubwo ivugwa mu buryo butandukanye, abarundi canke bene gihugu barezwe mu kwigishwa neza ko Imana ariyo ya mbere ikwiye gushirwa imbere ya byose, kandi ariyo tuzeye ko uburaro n'uburamuko. Rero iki gikorwa ikintu cyose camamaza Imana kandi cibutsa abarundi abene gihugu ko Imana ikwiye guhimbazwa igahabwa ikibanza ca mbere, bene ibikorwa bikwiye gushigikirwa. Dufise igiteramo VIP kizobera kuri Zion Beach. Hanyuma ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu, no kuvuga itariki 19 n'itariki 20, harategekanijwe ihuriro canke conference mu Gifaransa y'abaririmbyi bandika indirimbo mpimbazamana bakongera abazandika n'abaziririmba. Rero harateguwe iyo huriro rizoba ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwa kabiri umunsi wose. Hanyuma ku munsi wa gatatu cyari itariki 20 ni bizoba imbere ya saa 6. Hanyuma hari igiteramo kinini cyane giteguwe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi. Icyo giteramo kizobera indani muri stade Intwari. Rero aho onye turatumira abanyabujumbura bose, abarundi bose, abashitsi bari Bujumbura kugira ngo bazoze kwifatanya natwe muri uko guhimbaza Imana kuri iyo tariki. Hanyuma ibindi bikorwa bitegekanijwe nuko Apotre Apollinaire muri festival azosohora igitabo kivuga ku guhimbaza no gutazira. Hazoba harimo intahe yiwe, ivyo yaciyemwo muri iyo myaka, impanuro. Kizoba ari igitabo kirimwo ubutunzi bukomeye cyane. Hanyuma hazosohoka kandi n'ikindi gitabo c'indirimbo ziwe zose yanditse. Ico gitabo naco abantu bacyumva barakirindiranye igishika, kuko ni igitabo kizokoreshwa mu masengero atandukanye, n'indirimbo ziwe harabazirondera
muri Google canke ama lyrics mu Congereza bakazibura, ariko kazoba arakaje kugira ngo indirimbo zose yanditse zishike ku mbuga ngurukana bumenyi uyikeneye ayironke. Ikindi naco ico gitabo kizofasha nuko murabona twebwe imyaka turiye simike na Mutama simike, twariyumviriye ku zindi nzunganwe zizoza. Murazi yuko murambona hariho televiziyo ihora iha abantu ama écouteur, hanyuma bakababwira ngo baririmba indirimbo bumviriza iyo ndirimbo. Mwumvise amajambo baririmba biratwengeje. No kuvuga iki, abantu benshi baririmba indirimbo mbwa amajambo batayazi neza. Rero ico gitabo kizoba kije kugira ngo gifashe abantu kuririmba indirimbo za Apotre Apollinaire bazisoma kandi bashobore kuziririmba neza. Hanyuma ikindi gikorwa tuzokora, tuzoshira indirimbo ziwe zose kuri flash. No kuvuga indirimbo zose yaririmbye zizoba ziri kuri flash imwe, abazikeneye bazozironka kuri uwo munsi. Hanyuma rero akabijya nuko ariko arakinjika, harabama bahura nawe bamubaza igihe cyose ngo Mutama, ngo ugejeje ko waduhebye atacuri kurasohora. Rero abafise ivyo bibazo bagiye kwishurwa nuko album yiwe ya gatanu izosohoka muri Burundi himbaza muri iyo festival. Rero muri make ivyo nivyo bikorwa biteguye, ariko igikorwa ca nyuma Apotre Apollinaire n'umuririmbyi n'umwanditsi ariko akongera akaba umupasitori. Rero mu myaka 2 n'inusu iheze Imana yaramukoresheje Eglise Shemeza Worship Temple canke umuryango canke ishengero Shemeza Worship Temple ribaho, aho rikorera ni nyuma ya Stade Intwari canke nyuma ya Imprimerie Max. Rero itariki 24 uzoba ari umunsi wo kugurura ku mugaragaro ishengero. Nago n'urubanza rufatanye na Festival Burundi himbaza kandi rufatanye na yubile yiwe imyaka 50 hamwe n'imyaka 35 amaze ari mu gikorwa cyo gukorera Imana mu gisata cyo kuririmba indirimbo mpimbazamana. Murakoze, ibyo nivyo bikorwa biteguwe. Kumbura imbere ko tubaha ijambo namusabe. Shemeza isanzwe ikora ibikorwa by'impuhwe. Novuga yuko mu myaka iheze ishika nk'itandatu canke irenga gato tumaze kugira amadesanda ashika 12. Turategura ibiteramo binini cyane ahantu hari abantu bakenewe gufashwa, tukabagemurira hanyuma tukababwira ubutumwa bwiza. Rero no muri iki gikorwa cya Burundi himbaza finale canke ifundo, aho namwe mwese tuzobakenera bamenyesha makuru, nuko tuzorondera ahantu tugenda kugira ngo tugire igiteramo c'abantu bakeneye gufashwa, kiba ari igiteramo cyo ku buntu, hanyuma twongere tubagemurire kugira ngo Mutama wacu ngaha anye mu guhimbaza yubire yiwe ayisangire n'abo bantu. Murakoze. Ikindi no kongera ko nuko muri ibyo bikorwa by'impuhwe dusanzwe tubikora muri initiative twise umujya w'ivyizigiro. No kuvuga ngo icyumviro cyavutse mu kuba inyishu ku bibazo biba bidukikije. Kuba umukristo canke kuba umurundi, umuntu wese ahamagarirwa kuraba hirya no hino yiwe ico yofasha mugenzi wiwe. Rero nk'abakristo kandi abizera bavutse ubwa kabiri, Imana iduhamagarira nukuba inyishu muri community. Rero umujya w'ivyizigiro Imana yaduhaye icyo cyiyumviro kugira ngo habe sound, habe umujya uzana ivyizigiro mu barundi bene wacu, kuko hari imijya muri kahise yamyivuzwa n'ubu hari igihe ivuzwa imijya y'akabonge, son y'inko, amarira mu miryango,
abantu usanga umwe ahemukira uwundi, abavyeyi bagahemukira abana bagahemukira abavyeyi hagati yabo bagahemukiranira. Imana rero idushira ico kintu ku mutima cyo kuvuza iyindi son y'ivyizigiro. No kuvuga ngo muri ibyo bikorwa dukora byo kwambika abantu ko dushoboye canke kubagaburira ibyo dushoboye muri ako kanya, hari ikindi gikorwa kiba gifatanye n'ico, tujana equipe medicale, abantu b'abaganga tukegeranya imiti kugira ngo muri ako karere tugiye gukoreramwo havugwe abantu bafise ingwara zishobora kuba traité muri ako kanya canke n'uburyo tuba dufise. Rero ivyo bikorwa twagiye tubona bizana ivyizigiro mu karere twagiye dukoreramo, nico naco tuzogikora muri descente tuko turategura. Murakoze cyane. Nkora mutima ku kibazo cya mbere cabajijwe kijanye no ku n'imfashanyo canke intererano gushigikirwa kw'ico gikorwa c'indirimbo z'Imana ku munyagihugu canke umwenegihugu yibereye ahantu mu misozi, ati intererano yiwe mumwiteze ko niyihe? Intererano yiwe tumwiteze ko ni gukunda ibikorwa biba byakozwe n'umurundi mugenzi wiwe, kubera ko buri hanga canke buri gihugu haribonekeza faiblesse ya no fatanya n'umugani w'ikirundi twese tuzi ngo ikibano kirakengereka. Hari ukuntu abarundi bahakwa guha agaciro ivy'ahandi kurusha ivy'iwabo. Iyo ntererano hamwe abarundi abenegihugu boyitanga bakayitangana umwete n'igishika, iki gikorwa c'indirimbo menyeshamana coja ku rundi rugezo. No kuvuga ngo gukunda ninde yaso iyi ni indirimbo y'iwacu mu Kirundi, reka ndayumvirize ndayikundishe n'abandi, abana banje bayumve, hanyuma niyumvire message irimwo ije kumfasha iki. Ugakunda ibyawe, ivy'iwanyu ugakunda n'abiwanyu. Iyo ntererano yo irakomeye cyane. Ikindi kubafise uburyo, nibikorwa bikenera uburyo, amafaranga. Turakeneye ama studio ari professionnel, turakeneye abantu abantu bashobora kuriha amatike no guterera abavuga butumwa bari mu bindi bihugu. Abarundi bumve ko bafatiye mbere mu gushigikira abanditsi b'indirimbo b'abarundi, abaririmbyi b'abarundi, hanyuma ab'Imana yahezagije uburyo bakora ama projet areponda kuri ico gikorwa, kubera ko umuziki nta hantu na hamwe. Reka ndababwira ikintu kimwe, jewe ngihaguruka muri iyo myaka ya 89 nasenze isengesho riri simple. Nabwiye Imana ngo Mana, ndarota ndashaka kubona mu Burundi indirimbo mpimbazamana ziririmbwa ahantu hose, ku maradiyo yose, mu mamodoka, ziririmbwa ahantu hose, mu mazu, zikunzwe, zihawe ikibanza ku rugezo zitigeze zihabwa ikibanza. Mbega mwari muzi ko iryo sengesho Imana yamaze kugishura? Nubwo biri uko rero, urugendo ruracari rurerure. Abafise uburyo, abarundi Imana yahaye gukunda iki gihugu, bakwiye gufata mbere kwinvestisa mu bintu, mu ndirimbo mpimbazamana hamwe no mu muziki muri rusangi, uninahaza igihugu n'umuziki uninahaza Imana. Ikibazo cha kabiri nagira n'ishure ni Uburundi twaradometse ibindi bihugu duhanye imbibe.
ariko biboneka ko muri iki gihe nyibutsa neza ikibazo yuko bishobora kuba bigaragara ko twasubiye inyuma barakora abo twadometse na konteni murakoze y'abasohora ubu by'ukuri igituma icyo kibazo n'ayo makenga cyangwa impungenge zifiswe n'abantu benshi, ariko nagira ndabahumurize. Gospel cyangwa indirimbo mpimbazamana nta gihe zigeze zigwira nko muri iki gihe. Ikindi ni fierté, ni umunezero kuri twebwe abarundi kuba twarashoboye, Imana yaradushoboje kudomeka ibindi bihugu bya hafi n'ibya kure. Igituma hari icyo kibazo ngo none kumenga ibintu byarahagaze canke kumenga n'izisohoka les contenus ntiziri base kuri théologie biblique, nibaza ko icyo kintu twese turakibona. Nico gituma muri iyi festival twateguye seminaire, ihuriro ry'abo bantu bari muri icyo gisata cyo kwandika no kuririmba, kugira ngo twigire hamwe ingene ho kongerezwa kanovera na principe zo gukwirikiza, kugira ngo iki gikorwa cy'indirimbo mpimbazamana kibandanye neza kandi kije ku rundi rugezo. Ariko kandi mu kubahumuriza nobabwira ngo nta gihe twigeze tubaho nk'iki, aho ukati korosi ngaha wamanuka canke waduga wakikama ugasanga ahantu akana k'agahungu canke k'agakobwa, umupapa canke umumama ari kuri keyboard synthesizer, undi afise gitari, undi afise microphone, ariko araririmba n'umwete n'ishaka. Icyo jewe kirampumuriza. Gospel, indirimbo mpimbazamana ziriko ziragwira. Contrainte rero ihari ni ugushiraho cadre yo guhamagara abo bantu ntibujya le contenu irakenewe cyane. Umuziki ni mwiza, ariko ivyo uririmbamwo nibiki, kugira ngo tubahe inyigisho zibashoboza kuja imbere mu byo bariko barakora kandi binakogwe neza. Murakoze. Indirimbo zisigaye ziririmbwa cyane ni indirimbo mvamahanga, sivyo? Icyo ni kibazo nkora mutima cyane, kandi twifuza ko iyi festival ni seminaire y'abaririmbyi iza nk'inyishu. Icyo kibazo turakizi, ariko kandi kugira ngo iyo inyishu yacu ize, nuko niki turiko turakora cyo kugwiza le contenu, kugwiza indirimbo mpimbazamana zakoranywe ubwitonzi kandi zifise message itomoye, kandi zifise simplicité. Zifise simplicité kubera iki? Ndashobora abaririmbyi barashobora kwandika indirimbo mu rwego itegezwa iyo ririmbwa gusa abahinga bonyene. Bene izo ndirimbo mu makoraniro ntizoroha, uzozisanga mu makonseri naho nyene y'ibihangange byumva umuziki. Urumva ni nk'uko kwadukana jazz, umudiho wa jazz mu isengero ry'ahantu mu Gasozo Mageyo hajya, abari imbere yabo kuraba akavuga ati uko jusa gira uheze ibyo uri kuragira, ariko ibyo urimo ntitubitahura. Rero nashatse icyo kibazo ntitukirengane, kuko ni kibazo nkora mutima. Rero indirimbo rero ziririmbwa zivuye mu bindi bihugu by'ukuri ntituzanse, ariko icyo tutariko turemera nuko zoza gufutanganya indirimbo z'abarundi. Kandi si ugufutanganya gusa indirimbo z'abarundi. Iyo haririmba igifaransa cyane, icyongereza cyane, igiswahili cyane, ikinyarwanda cyane, ni ukuvuga ngo tuba turiko turibwa, kuko igihugu iyo cibwe ururimi kiba cyategwa. Ni gute rero cyotegwa twese turaba dukanuye? Izo ndirimbo ni nziza, ariko twankuraje rero indirimbo ko zo kwandikwa mu buryo bworoshe, ziririmbwa n'abantu benshi mu buryo bworoshe, kandi na message
iri biblique canke ari indirimbo y'impanuro, ikaba ari indirimbo ikozwe muri principe yumvika. Nibanga mfise mu kwandika indirimbo bituma indirimbo zigumana akanovera. Ibanga sirindi, ikintu cya mbere ni kuba umukozi, kubera ko urashobora kuba gukora ikintu ushaka kubaka izina, ushaka we kuja hejuru abantu bose, all eyes on me, hanyuma Imana yaraba ikavuga ati none ushaka kwitiza izina ryanje kugira ngo udandaze wewe izina ry'iwawe. Urumva, iyo ubaye sincere, iyo ubaye imvuga kuri mu kuba umukozi w'abandi, Imana ibibonamo inyungu zayo hanyuma ikabikoresha icyo ishaka. Rero ndi umuntu asanzwe ariko kandi namanye inyota n'ishaka ryo kuvuga ngo iki kintu nkoze abo ndagikoreye kizobamarira iki. Hanyuma indunduro ya byose rero izina ry'Imana gushirwa hejuru, abantu bakibutswa ko hari umuremyi ashobora kubatabara mu ngorane zabo bafise. Murabona iyi si duhura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwacu bwa misi yose. Indirimbo yose rero nanditse ishoboye uyumvirije wese, ishoboye kuzana ibyizigiro muri we, hanyuma mu ntambara n'ingorane afise akamenya ngo haracari ibyizigiro, hariho Imana, reka iyo Mana ndayihamagare, reka iyo Mana ndayitumbere, niyo mutabazi wanje, hanyuma ihabwe icyubahiro mu buzima bwanje, hanyuma indirimbo yose ihamagarire abantu bose ku muremyi wabo. Iryo niryo banga. Hanyuma ibindi ni ibintu bijyanye na aspect technique, kumenya kijya navuze ubwa mbere nko kujya kara abandi baririmbyi ariko bararuka muri iki gihe, kumenya ngo ni bande abantu, ni bande baririmba ikirundi, hanyuma umuziki nkwiye kubaha ukwiye kuba woroshe ku buryo bawutahura buke buke. Byinshi twoguma mu bintu bya kera cyane kuko umuziki urevoliwa. Iryo rero nirindi banga ryo korosha ibintu kugira ngo abo ndiko ndaserva bakire ivy'Imana intumye kubaha. Ikindi cyanyuma ngira mvuge kuri utu tubazo tubiri. Abatumire, abo twatumiye ni bande muri festival, muri ibikorwa twahaye agaciro ubwa mbere abaririmbyi lokale. Nihereyeko ndi Umurundi, ndakunda kwitwa Umurundi, ndi fier kuba ndi Umurundi, ndakunda igihugu canje, no kuvuga ngo ndi tayari guserva gushika ku kanyuma, ndi tayari gukora, ndi tayari ivy'Imana yanshizemwo kubishikiriza abarundi Imana yantumye ko, abarundi bene wacu. Rero muri festival hari imigwi itandukanye n'abaririmbyi mukunda, bamwe ntituraheza kuvugana ariko abo noba ndababwira ni nka Redemption Voice, ni nka Pastor Lopez, aracari mushasha ariko ari muri bamwe bazanye le contenu ifadika, ishengero ryari rikeneye. Iyo ni imigwi ibiri, n'indi migwi tuzobamenyesha harimwo n'abakobwa cyangwa abamama bariko barahaguruka muri iki gikorwa cy'indirimbo mpimbazamana, nabo nyene tuzoba turi kumwe. Abandi rero twatumiye ni abakunzi banyu, abantu mukunda muri iki gikorwa cy'indirimbo mpimbazamana, bamwe bataba hano muri iki gihugu ariko bagikorera igihugu. Indirimbo zose baririmba bakompoza, iyo batumbereye studio mu bihugu barimwo nka Kenya ni Dudu, mwese muzi kandi mukunda. Hari Fortran ari mu Bufaransa, hari Fabrice na Maya bari mu Rwanda. Byari bigoye kusangamo synthétiseur, aho hantu habarizwa igicurangisho bita orgue.
isamiranira hariya mu bisika mu mbambazi hariya ijwi rihinda, hanyuma bene iryo jwi rigaherekezwa n'utujwi tw'abanyokuru n'iki bakaririmba mu kiratini batumva. Muri iki gihe rero mwari muzi ko idini ry'abasogokuru ryagize ishari ryiza rikakira ikintu cyo guhimbaza no kutazira. Umunsi navyumva navuze nti Imana uragahora ku ngoma. Ni ukuvuga ngo mwari muzi ko no mu baporoti indirimbo zo muri katedrali ziririmba, mubizi none. Hama indirimbo zo muri protestanti nazo zikaririmbwa muri katolika, abubahuka bien sûr. Urumva kuko haguma hari ukunyinyurana kw'amadini, ariko iki kintu cyo guhimbaza no gutazira nta uzogihagarara imbere. Nta dini rishobora kugihagarara imbere, kuko ico kintu kizana abantu kuri Kristo nikizana abantu ku madini. Ico gituma ubushobozi bwaco nta dini rishobora kugihagarara imbere. Murakoze.